uyu ninde? Urashaka kumenya uwo ari we? Urashaka kumenya? Hey sheri, maso jesi ndakuzi watembereye aho hose ubona ko jewe Gatarina ariwe mukobwa wabonye ko wamagara umukunzi wawe. ukweli ni wewe Gatarina wanje? Ndiko ndabona na maso yanje canke ndarota? Gatarina wanje, Burya wewe wiravye ubona sara jewe. reka gufyinata Gatarina, ni jewe mushiri wawe Marikiyori. Uribagiye urukundo rwanje nawe kuva na kera tukiri ku ishure Gatarina. Bro, ndakubwira ikintu kimwe. Yamaze kwihakana yuko atakuzi. Uyu mushiri wanje twavanye ruguru kuva kera. Please wa musore we, reka kungora. Igikora nga mu muji n'amahera bro. Si urukundo rwo kuvuga gusa. Come on. Huh? Uyu ni umugore wanje twavanye ruguru kuva kera. Jewe. Gatarina. Jewe ndi umugore wawe. Gatarina. Ha. Uranyihakanye ku by'ukuri Gatarina. Ndagenda ubatse ko wewe wogendana n'umukobwa nka jewe. Nawe dusanye. Nawe tuzinanye. Gatarina wataye ryasezerano wasezeranira. Ayo masezerano ni yahe? Gatarina. Reka kuntesha umwanya nganire na sheri waje. Sister. Sorry. Iyi telefone igenda ariko ndaduga mbonye muhagurutse hajyanyira ikoroka sinzi nibaza ko ari iwanyu. Merci beaucoup. Ukuri sinumva ukuntu nabashimira. Abahungu nkamwe baracabaho muri kino gisagara. Nyene turabaho nyene ntibibonye ariko nibisanzwe. Nkuko nawe woyintorera. Vraiment ufite umutima wisangije. Aho yaba uwundi yari kuyitora acagenda. Sinumva ukuntu nagushimira gusa. Reka ndaguhe basa ya mahera uraza kunywa agafanta. No, merci. Okay. So. Ego, merci. Pardon gato. Byukuri narenganye umutima numva biranyankiye. Kuciza mwankoreye ndabashimiye cyane. Oya nibisanzwe. Sinari nzi yuko hari umuntu yoba kigira ibintu nk'ibi muri iyi myaka. Ariko pardon gato hari akantu nashaka kubibariza. Kwanza mwaba mutobana. Jewe. Nitwa Melchior. Nanje ni Neda. Neda. Melchior, pardon nsubire ndakugore kandi ndakubaza kandi kantu. Mwaba mufise umukobwa musohokana? Umukobwa. Yarahari Gatarina ariko inkuru yiwe ni ndende, story yiwe ni ndende. Twaragendanye ariko nyine mu nyuma arahemukira ariko no nta kibazo imeze neza. Okay, pole vraiment wihangana usanga nta kibera ubusa usanga ari umugambi w'Imana. Ariko nta na kimwe ni sawa ameze neza. Gusa hama murashobora kumpa nimero ka telefone basi kugira tuzoze turaramukanya kubera vraiment nabonye uri umwana mwiza ufite umutima mwiza turashobora kuza turatera inkuru. Nta nimero. Nta kibazo. Marikiyori. Okay, merci. Wakoze? Yego mugire ibihe byiza rero.
none ugumye unyeretse ukuje nahuriki Fisi inda yawe. none je ngoma ndakora ngani kwa muganga genda kuri Prince Reja genda kuri Rwakarede genda kuri clinique aho hose ari bitaro ubereke ibi bazi ingene babikorerako si jewe sha iki Ndi bungenzi. none ngani kwa muganga None gira umpindu. Ubu rero arageze ko unyigarama umbwira ati ntunzi umbwira ati njane kwa muganga igihe twari mu gitanda wumva uburyohe kutigeze uvuga yo yose witegereje neza je nabona dusa canke tungana mugihe wambwira yuko unkunda ukambwira ati ndi umukobwa mwiza tega kuna kazi iki je nkeneye ko tubana none ndayitwara hehe mfata kubwira wa mukobwa icyo nakubwira cyo jewe sindakuzi kandi nawe nunzi nimba babuza witwara iyo nda yawe nuyinzanire jewe sivyo kandi ureke kungora wewe usitaki kunichanganya mimi ndo mtoto wa mjini nilichokitaka nimekipata lakini maswala ya mimba mimi usiniletee ivyo bisori navyo numva nakubwiye ati ndafise imbanyi yawe nkeneye kubana na wewe Kiswahili siausikii siaujui lakini unanijibu sasa nasema wewe unataka kufikiri kintu unataka kufikiri kintu sivyo nusha kenda kukubita no kukubita sivyo Jemvu zati iyo mimba yawe je nayonzi kandi nuzure maswara ya mimba nga uranyumva numva nga sivyo hawashise rero ahubwo wari kujyama no nga ndakwiyakanye yuko nakuzi kandi na n'umunsi numwe tumaze kubona je nawe icyo nakubwira cyoco iyo nda iyo wari kuba uri Odreye iyo wari kuba uri Gaga nimba amazina yose meza je nari kukwakira wewe ariko iryo zina ryawe na wewe ry'abanyaruguru he na he mimi ni mtoto wa mjini mama mimi siwezi nikabebesha mimba mimi mtoto wa Bidimani hata kunichanganya wewe sasa hapa umbu wewe nusubire no kudodora ngaha bayo sindakubone no ngaha genda Kosho maladi Sheri ndasabye umbabarire ndazi ko nagukoshereje cyane ndakwigarama imbere y'abantu kandi ari ku murango ariko bijya byose byarahise ndasabye ikigongwe imbere y'umugore nkanje sinzosubira kuko nta adakosa muga ndizeye yuko ibi byose ari bita sinzosubira kandi ndicuza icyo noba narabikoreye please ndasabye umbabarire uragira ibyaciye byose vuga ntugirayo kwanza gatoya Sheri hamwe nawe nyine Sheri uyu ni wa mukobwa Gatarina niwe twari dukundanye niwe twavanye ruguru hama yashitse ngaho i Bujumbura umuti uramucanganye amatara aramuhenda niraba agashigira muzanye kiramwagi ariko Gatarina uribuka je nawe tuva ruguru uribuka ijambo mama yakubwiye yarakubwiye ngo nitwagira i Bujumbura nitutse turabe ama-etaje kuko ngo arahari rero ama-etaje ariko arakubwira ntabwo yari ama-etaje tubona ngaha ama-etaje ariko arakubwira yari ama-etaje bari abantu bashobora kutwinjirira mu bintu byacu hama bakabyonona ibyo twasezeranye bikabononekana rero ndabona byarakubayeho mbona usigaye ufise etaje mu nda nta n'isoni ugira wewe washimye guhitamwo amaronko ubu rero warabonye umuji baraguhendesheje utuntu dusosa uraja nago barakononera ubuzima ubu amahera araheze barakononye baragushibuye uragarutse madama isoni utagira navuze ngo umuhure kabiri wasohotse nta kigongwe ndiko ndaguha kigongwe nagihaye ngo atarakiriye sohoka shiro umuntu yakuteye indano ugenda guteza iki sohoka shendi gumbafu nyakaragata
abarundi barayamaze ati imigeri ibiri ntitereka. Satani afise ingufu kandi arafise inzira nyinshi zo kubesha, kuko ngaha ku isi yaramaze kuhaganza. Ndicuza umutima wanje, ndicuza umushaha wanje, ariko byose nakoze Mana ntushobora kubona, nk'uko abana b'abantu bansize mu bigeragezo nk'ibi, ariko ni wowe gusa mfise wonyine. Ndakwizeye Mana yanje, nyereka inzira naho ibi byose byabaye, ariko unyereke inzira nziza.